twihaye yo kugarukana amahera leta yibwe biciye ku bakozi bahembwa batari ku kivi. Inyuma yaho tumenyeshereje ko hari ico gikorwa ko hashizweho n'umugwi ujejwe gukurikirana ico gikorwa hari ku itariki 25 tariki 2024 twagomba tubamenyeshe aho ico gikorwa kigeze. Nkuko muvyibuka ikiringo c'ukwezi cari cahawe abo bose batwaye bagahembwa amahera ya leta batari ku kivi cyangwa biciye mu bundi buryo. Twagomba tubamenyeshe ko abantu 21 gusa ari bo bamaze kwishikana kuri uwo mugwi, hakaba hamaze kwinjira mu gihe ca leta miliyoni 148 n'ibihumbi 292 n'amahera 438 y'amarundi. Ariko hariho abandi muri abo 21 bavuze ko baje baravuga amahera baheranye, amahera batwaye angana miliyoni 56 n'ibihumbi 2,720 by'amarundi. Bakemera kuzoyariha mugabo bakemera ko yatwaye bariyemeza kuzoyariha. Biravye n'amahera make cyane, turavye ayo twiteze mu mahera ya nyurucu. Abo tunamenyesha yuko atawo kuca amatwi kuko byanga byakunda haba ku neza cyangwa ku nguvu ayo mahera tuzogaruka mu kiga ca leta. Ico gituma twibukije abo bose barabwa n'iki n'ingingo cyangwa barabwa n'iki gikorwa yuko hasigaye ikiringo kitarenze amahinga 2 kugira babe bishikanye kuri uyu mugwi. Inyuma yaho bazoca bategezwa kuriha hejuru y'ibihano bindi boronka, bazotegezwa kuriha ihadabu canke indishi ingana ibice 100% by'amahera bagirizwe. Tubashimike tuvuga ko atawo kwica amatwi kuko leta ntitegeza gusamara, leta ntitegeza guhebera amahera inyuma kandi nzego kuneshwa n'abasuma. Batayatanze amategeko azobakurikirana kandi leta itegezwa kugarukana amahera yose yagiye mu buryo. Nico gituma ariko neza yabo bobikora. Umugwi iyi satiko turavuga ubandanya uri kugira ibiharuro kugira tumenye neza amahera leta yatakaje muri ubwo buryo kandi ni menshi. Imisiza baje guharura tuzomenyesha abarundi. Twagomba duhereza ko ni kumenyesha yuko uwo wese azokwica amatwi amenye ko nkuko nabivuze leta itazokwemera ko ubutunzi bwayo buhera nk'ibinjira. Bategerezwa gufatwa kandi bahanwe, na cyane cyane ko bazoba banse kuza kwivuga tukabanza guca mu buvugizi kwa rondera.